kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 27 Kigarama umwaka w'2021 niho hatanguzwa igikorane ku rwego rw'igihugu cyo guhimbaza Imana. Ico gikorane kikaba kizomara imisi 5 kibera ku kibuga ca ETS Kamenge muri komine Ntahangwa y'igisagara ca Bujumbura. Kikaba catunganijwe ku civugo kivuga kiti umugisha w'uhoraho uratungisha kandi nta mubabaro iwuvangamwo. Kuri ico kibuga ca ETS Kamenge, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aherekejwe n'abagize leta eka mbere n'imigwi itandukanye y'abaririmvyi bakaba bagize urugendo bazunguruka ico kibuga imbere yuko imigwi y'abaririmvyi itandukanye iririmbira indirimbo mu kwakira amajambo y'abanyecubahiro batandukanye. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye afashe ijambo akaba yamenyesheje ku imisi 5 y'igikorane arakaryo ko kwirimbura, akaba yanaboneyeho kubamenyesha ingingo ngendegwako muri ico gikorane eka mbere no mu buzima bwabo bwa misi yose. Twakoranijwe rero ijambo dushikiriza Imana, ijambo ry'impanuro kugira ngo tumenye ingene tugiye kwigenza mu bihe bikurikira. Tubanze turabe iri jambo ry'urufatiro, umugisha w'uhoraho uratungisha kandi nta mubabaro iwuvangamwo. Imana yarahaye umugisha Uburundi kubona twarayimenye, n'umugisha ukomeye cyane. Ntimuze mubone hari bishitse ngo muce mwibaza ngo n'umubabaro Imana ivanze. Irabireka bikaba kuko ari izi yuko ari ibihagarika kandi bigira kugira ngo irabe ukwemera kwacu aho kugeze. None rero nico gituma tugendera kuri impanuro, tubanze tubimenye twese, umwe wese amenye mu kanwa kiwe ibivamwo. Mu kanwa kawe havamwo umuhezagiro n'umuvumo. Kuri mwebwe rero ntibikabuko, mwebwe bene wacu, mu kanwa kwanyu ntihavemwo gusa imihezagiro. Umukozi w'Imana aragendereje neza asanga igihe twari mu marira muri iki gihugu cyacu vyavuye mu kanwa kacu kubera abarundi bama bariko baravuma mu Burundi. None rero kuva uno munsi dutangure ico gikorwa cyo guhezagira. Mu kanwa kacu nihavemwe imihezagiro ntasubire kuvamwe imivumo. Uburundi bwacu kiba igihugu cahezagiwe. Uburundi bwacu ni igihugu gifise umugisha. Nta mubabaro rero Imana izosubira kuzana mu gihugu cyacu. Uwo musi wa mbere w'igikorane cyo gutazira Imana ukaba warangiye mu kanyamuneza ntangere mu ntambo n'indirimbo.